nyakubahwa mwaserukiye mukuru w'igisagara ca Bujumbura mpereye kuri mwe mwaduhaye uburenganzira, nagira ngo mbabwire ngo mu gisagara mwitege impinduka, kuko Imana iriko irakora kandi izokoresha amaboko y'abanyene mubona imbere yanyu aba Imana yabahaye kurongora. Tuvuge n'umwubahwa wacu nyene iteka, twabasengeye mu nama nshingamateka, mugiye kubona mu bihe bigiye gukurikira hari abandi bantu bafise amavuta yo guteza imbere igihugu. Imana iriko irarobanura hagati muri twebwe no mu bashingamateka barimwo. Ari ibihe Imana ireka bikabera icigwa abantu, n'inzara irimo mu vyigwa Imana itanga, inzara irimo, ubukene mu vyigwa itanga burimwo. Burya ntitwigishwa n'amajambo y'Imana gusa, n'ibigenda biradushikira mu buzima birimo ivyigwa bitwigisha. Anaco gituma Bibiliya ivuga ngo ibyabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero kugira ngo bitwigishe, biduhane, mbere biraduhanure, kuko uko Imana yagendanye nabo niko initeguye kugendana natwe mu gihe ca none. Rero reka mvuge ibintu bitatu. Igihe Imana yahamagara Aburahamu nk'urunganwe rwari rusubiye urunganwe rwari rwahagurutse mu gihe ca Nowa, Imana imaze kuraka igahana bo mu gihe ca Nowa bose, ikabicisha umwuzure, agakira Nowa n'umuryango wiwe. Imana yagumanye mu mutima gukora ikindi kintu gishasha kizotuma amateka y'isi ahinduka, kandi Imana mu guhindura amateka y'isi yamikoresha umuntu umwe mu bo yarobanuye. Ntuzutangare haje umuntu cyangwa ukavyumva mu rushengero bavuga ngo biciye mu biganza vyawe Imana izohindura amahanga. Umugisha w'Imana nta mbibi ufise, ni twebwe dufise imbere mu mutwe no mu mutima, wumva umenga ivyo uzokora wewe bizogarukira mu nzu yawe gusa. Ariko je naramaze kumenya yuko Imana ata muntu umwe yashiriho akarimbi n'umwe. Ibihugu bigira akarimbi, amareta akagira akarimbi, ariko abenegihugu nta karimbi dufise. Haleluya. Niyo mpamvu uko umuntu yifashe niko n'Imana ikimufata. Iyo wifashe nk'umuntu atagira imbibe, n'ubuzima bwawe bubaho ubuzima butagira imbibe. Ndabipfuriza nk'abanyisirayeli kubaho mu buzima butagira imbibe. Iba mu buzima butagira imbibe, n'umugisha wawe nta mbibe ugira. Na cyane cyane mwebwe mwakijijwe muri kw'ikimenyetso c'amaraso ya Yesu, mugomba kubaho mwitegembya, mutunze ibirara hanze no mu nzu. Nagira ndabibutse ko kuri Noheli tuzosema ku murango nk'uko babivuze mu matangazo, ariko nashaka ndagusabe muri ibi tugiye gutangura uzotegura ikete akavuza abandi uryandikira Imana. Niko projet zikomeye canke n'abatana projet ugira, wandika ubwira Imana ngo Mana shaka ume igicapo canke undevere ico ngomba gukora muri 2025. Ayo wari umukozi wamaze kuvuga ngo amina, mugo kubera ko kwicara ivyo bituryohera aho nta amina, wumva umenga ubuzima bwawe buratosheje. Abo byamubwire ngo nibikwiye ko tubaho kuya tubayeho. Na jewe sinkeneye kwa uko mbayeho, ndakeneye ko muri 2025 nzoca ahantu bakavuga ati mutama ciye haja ayi muwaca barikiwe tu, muwaca pite, kuko Imana yarashize ikintu muri we kitari mu bandi bagabo. Nawe nifuza ko Imana yokora ikintu muri wewe kitari mu bandi bagore, nimbura umugore kitari mu bandi bagabo, nimbura umugabo. Ntuzukame wikompara n'abandi, bajya nibarya wewe niwe. Ikibazo dushaka kwifata uko abandi bifata. Urabona sogokuru nta kinga yaguze, naje ntazo nzogura. Urabona sogokuru ntiyari yarize, naje nsinzokwiga. Iwacu ntibiga. Nagenda kubwire ngo ivyo Imana itakore ba sogokuru na ba sogokuru n'abatwitangwe n'ico n'iki hariya cabaso, mwebwe izobikora, kuko mu rurunganwe Imana yahagurukije mu gihe cayo, kuko ishaka kw'ivyiza vyose abandi batigeze bahabwa bija mu biganza vyacu mu izina rya Yesu. Uzora uvuga ngo amina nk'umuntu afise mwemwerera muri we. Haleluya. Ndasenga ngo mu mwaka wa 2025 mu bantu bazoba bafise imiduga myinshi kandi zimvye. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je chance kuvuga rero, ndavuga ko nsanzwe n'imvuzi kavuze uwundi ngo n'umuvugizi, nukaba n'umuvugizi. Je nanje ndimvuzi ko n'umuvugizi w'Imana.
Amen, amen. shaka kuvuga ikintu unyemerere ndakivuge, kuko Imana mu gutanga umugisha ntigabanya. Irambuye ikiganza ikagira gutya iraguha. Oya nabyo mwumvise. Nubwo akaro gaciye bugufi kandi agatange mu gihugu cyacu. Uyu mubyeyi wacu Sebarundi atuganze no munsi yarigeze kuba ahantu webara ntibamubise, none naho urabishingira indani akagenda n'amaguru, abantu bakamurengana mu ibarabara na lift bakayimwima. None sibyo? Ubu ni ndayo saba lift ntayimwe, naho yabafise indege dusibye imodoka igenda mu ibarabara, agize gutya yo cyayihaga agati mutamba ngo tugende. Bivango hari cerari muri kiriya gihe ariko Imana yahinduye mu gihe cy'ubu kimutuma agira ububasha bwo kuba kijyari no gushika hajyari. Ege by'Imana ikorera abari imbere yacu nibyo vyigwa by'ubuzima bwacu bwo muri kazoza. Kibazo rero mugira mu kwigisha abaporoti gusa kuvuga cyane. Ati haje bana baguma bakanga abantu kubera abandi bavuze buke biranga. Je ngomba wumve icimana igirikora kandi munyemerere mu byumve. Birivuga ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora iby'Imana igomba. Hari iby'Imana akoze mu gihe ca Dawidi, hako hari ibyacikora mu gihe ca Salomo. Kandi Salomo yamukora ibintu itigeze ikora uwundi mwami mu bamwitanguye imbere n'ubamuhemurukiye. Hari kubera ko Imana abikoze gutyo ko kugira ngo uhimbare umutima wa Salomo mu kiya gihe. Ndumva muri kino gihe hariho abantu Imana igira ikenure, icyo bita gukenurwa. Iyi Imana hariho gutungishwa hakaba no gukenurwa. Iyi Imana igukenuye ntiwongera gukena ukundi mu buzima, irafuta icete cy'ubukene ikagikura imbere yawe ikagisupirima ikavuga ngo uyu ndamukenuye ntazongera gukena ukundi. Hariho abantu Imana igira ifute icete cy'ubukene, icete cyo gukengerwa, icete cyo kutamenyekana, igira igifute mu izina rya Yesu. Muri iyi ndwi mwisigaye hariho abantu Imana izugura amarembo yose y'ubuzima kugira ngo bagere ahantu biyumvira bati twarabonye Imana amaso mu yandi. Icya kabiri, Imana yama yiteguriye ejo gusumba uyu munsi. Bivango by'Imana dukoreye ejo hahise twese twarabibonye, mbwa igizo dukoreye ejo haza biracyari banga. Turi kumwe? Reka nsubiremo ndabikwega yewe. Nyakwigendera sogokuru yadushingiye intara Makamba, turi mu gikorwa cy'Imakamba. Ati umunsi bari bandashe banteruye gutyo, nahuye n'umugabo ariko aragenda aranyitegeteye wa mugabo, naho mbona uri kuri icyo kiteruze uhuze umukuru w'igihugu. Ati narabyumvise nabyo nigeze nakira, navuze ni kimbabaje si umukuru w'igihugu, kimbabaje n'amagara yanje, icyo ngasubira nkagira ukuntu ngatambuka ibyo bakuru byo bayi birahapfa. Ariko amaze kuba cya kindi Imana yavuga, yaciye agenda gukorera igikorane hamwe yahurira na wa muvugishwa. Ibi mvuga ni inkuru z'ukuri. Hariho abantu umunsi bazogaruka ngaha bahagarare ngaha bazanywe n'intahe bavuye ngo kimwe umukozi w'Imana yavuga itariki 22 z'ukwezi kwa 12 muri 2024 hari saa 5:15 niho numva iyo message ishika. None miti Imana yaje gushitsa cya kimenyetso cyashitse. Uno munsi Imana ishobora gufuta icete cy'ubukene, icete cy'ubukengerwa, icete cy'ukuburanirwa, icete cy'ukudatera imbere, ugasanga ejo uri ikindi utigeze uba uyu munsi. Ndakwifurije gutera iyo ntambwe uhereye kuri tariki y'uyu munsi no kuri uyu munsi. Imana ikwandike mu kindi cete kibisa yandi mateka utahorana mu izina ryande. Gatatu, mu gihe cy'umwami Kuro Imana yaratekanije ikindi kizokora.
Bibiliya yamubwiye ngo izo muhitunga binyegeje mu mwiza mu bisho. Maze iminsi ndiko ndabigwa kandi Imana ashaka duhindura ingene tubayeho. Haleluya. Imana yashingene duhindure ingene tubayeho, duhindure ingene tuvuga, duhindure ingene twiyumvira. Imana nikora nk'abantu kugira ngo azabe intahe y'iri jambo ryavugiwe aha, akazogaruka avuga ngo ngwino urabe icyavuye muri rya jambo ry'ubutumwa bwiza. Imana rero si Imana yamisinzire nka jewe, oya yamira maso ikeneye kuraba umuntu umwe ihindurira amateka mu buzima. Hari icyo gituma rero muri mwebwe hano hariho abantu Imana izoha kugendera mu bihinda mu bikomeye. Amen, amen. Haleluya. Sinzi umurundi sinigwa namuvuga yashize agafoto k'indege hejuru gutya acara bati tugira tugura indege. Batangiye kumwiruka ko uyo munsi nyene ifoto itaraza indege batarabona. Abanyafrika Imana kwe kuduhindura ingene tuba. Haleluya. Kubera iki none utogora indege? None ajya amakompanya zivise ugaza ko bavutse mu barige ntibavukiye mu ndege, bavutse bari tuni nka wewe nande. Ariko umunsi umwe Imana ibambika inyenyeri yo gutunga, batangira kwiyumvira ibirenge by'abandi bantu biyumvira, baca batangira gukora ibirenge by'abandi bantu bakora. Nabaho bateye Mama Neri, we kubura burwa muri za Hong Kong na za Chine, awarabuze kampuni imwe y'Abashinwa wo kwimuka yimurira ngaha ikora amaradi, ikora amatelefoni, ikora ibitari, ikora none umuvyeyi wacu ntari hajya impapuro azozimusaba. Inzego singizi zibijeje. Ari ibintu njye numva, ari ibintu numva na gato. Wagenda umudandaza wahomvye gute? Nawe wabuze amahera azana bajya bayafise baguhe pourcentage byongereka baratanga pourcentage. Bae mumbare mbi ikintu bashaka kujya abantu bagiye turiye baragoba. Je nigeze kuzana umuntu muri kino gihugu ashaka kudandaza ibito. Umuntu namushikaniye ko yaciye amusaba $100,000. $30,000. Cyangwa gatereka. Reka zo turado wowe ucuma actionnaire wacu. Ayo maxiyo yawe azoguma oya. Shaka yene. Yihuta jenje kwigurira utwonje. Bamago yari umunyamerika arambwira ati wapi nase reka ndende. Reka muze muribuka ko turamanyanga abanyamakosa. Iyi Noheli izogere twamaze gutungana mu biti. Hari ivyumviro bishasha dufise muri twebwe. Kuko ushobora kwiyumvira yuko ushobora kuvanga ukagenda ugahitana umunyamerika, ugahitana umushinwa, ugahitana umukoreya, ukaza ubazanye. Mbese ndabivuga babyumvaga yemwe ege inkuru iri kuragenda. Ugaciga ati wa mukoreya wa mushinwa papa namuzanye. Audience wayikwima gute uri kurakora gihombo gitera imbere biyo kuntu. Bwana pewe sifa. Amen. Warabuze n'umwongereza basumwe abisa amayero ya munani y'icyakoza n'amadolari yabuze hayabika mukopera ngo umuzane mu gihugu. Egari itunga ryanyegejwe ribikiwe generation. Amen. Ari abazungu bayicayeko, hari abashinwa bayicayeko, hari abakoreya bayicayeko, hari abarusiya bayafise. Ata amakondisiyo bakeneye ngo bavuga ati wenjana hakazi kari dukore. Mwambere Imana icyubahiro. Niko ndabasengera Imana ibahuze n'abantu bakomeye ku rwego mpuzamahanga bashobora gukora ibintu bisiga ubwenge bw'abantu. Amen, amen. Turi kumwe. Dushobora guhomba mu gihe ukunda Imana, dushobora guhomba mu gihe ukunda igihugu, dushobora guhomba mu gihe ukunda ishengero. Kandi nababwira nta muntu uramaze kubona umukire yatemje n'abadayimoni ntibishoboka. Nta mutunzi ahe n'ubona amapepo n'umunsi wari.
none wasinye akakikubita hasi agwa abadayimoni ari umukire abari abadayimoni yaguze nibisigwa azoba yariguriye bwapani byamufatiye mu ibarabara ibyo mufatirahe arahura na apotre akamuzigana 500, yahura na Ronjino 300, yahura na Marajamari 500, yahura na Madame Jamari 1,000,000. Tugeze natangiye gusenga ibisigo byose byari kumukurikira tubyiruka atabidusabye. Mana ndakwinginze uribuka wa muntu yanguriye amakaye y'abana yakubye ngo musenge we yagufashije nawe ukikora icyo ushobora. None ayo madayimoni azomutera ryari aciye he yarungitswe nani? Twese turahagarika ati Mana hagarika icyago kugira ngo arambe yopfa ryari yihutira iki bigaragaza ibyo ari karakora. Ndakwipfurije umugisha uzotuma uhaguruka abantu bose akumva bararuhutse kubera umugisha ukuri mu izina rya Yesu. Hariho ibindi biganza bijeje kugabura atakindi Imana bishiriyeho. Amen. Icya gatatu ndarangije. Mu gihe cya Yesu Imana yarateguye izina risumba ayandi mazina yose izomuha. Buriya nta muntu n'umwe Imana itateguriye icyubahiro kiretse gusa umunsi wiwe utaragera. Ndabipfurije kubahwa n'Imana no kubahirizwa nayo imbere y'amahanga yose. Imana ibashire hejuru imbere y'uko Noheli ishika haba urwandiko rushasha Imana ibahesheje rubinjiza mu masezerano yanyu mu izina ryande muragahezagirwa n'Imana. Dukomera amashyi Imana isumba byose. Ndabipfurije Noheli nziza. Hanyuma muri protokole badutera iryo teka baturemukanire umubyeyi wacu ashike hano atumanyurire ku gaseke. Imana yamurungikanye. Kaze umubyeyi mwiza kubyaburuke dukome amashyi menshi cyane umubyeyi wacu ariko arahinduka hano ku gicaniro. Tumuhe ikaze rimubwiriye rihabwa ab'Imana yateye iteka ikubaha ikabashira hejuru. Hasi numva amashyi hariya hirya igeze abaha ikaze. Ndabipfurije Noheli nziza mugubwe neza mu gihugu cyanyu no mu ishengero ryanyu mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Karibu umwanya ni kwanyu. Mana mushobora byose, uri Imana isumba byose, uri Imana tugabana b'abantu tudashobora kumva intango n'iherezo, kuko uri Imana ntuhabwe icyubahiro. Nyakubahwa murongozi w'ishengero Israel Church, umutambukanyi wanyu nawe akaba ari bishop tukeje cyane, n'abandi bose ufatanije mu burongozi ishengero babakeje, kandi Imana ibafashe ibandanye ibana nawe. Banyakubahwa bashinga amateka mushobora kumureba muri hano cyangwa ikenguza amateka mwese mwaje gukoranira hano kugira ngo dushire hejuru Imana. Nyakubahwa ntumwa ya Mary, namwebwe mwese turabakeje tuvuga tuti Imana ishimwe. Turumva ivyuma hano umengo ntibimeze neza, ariko Imana irabitunganya. Amen. Mwubaha Apotre, ndabashimire cyane
majambo muhejeje kutubwira, muhejeje kutwigisha. Uko mwagiye mutwigisha hari amajambo yabandanije tuzagaruka umutwe wanje. Hariho ijambo rya mbere nashoboye kumva rigenda rigaruka mu mutwe kurusha ni washaka n'ibindi bihe, ijambo ry'uko umwana w'Imana agiye kugiramo ari Imana yiyambitse uruhu rw'abantu, ari Imana yiyambitse uruhu rw'abantu, uruhu rw'abantu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, numvise ijambo mwavuze kandi mukunda kuvuga kenshi, ariko nibaza ko abakristo bandanya bazirikana cyane. Murakunda kuvuga ngo mu izina ry'Imana, mu izina rya Yesu. Iryo jambo riravugwa cyane, murarikoresha cyane, ariko icyo jewe nibaza, mbega iryo jambo turyumva kumwe? Iryo jambo turyumva kumwe? Reka ngerageze yo sigure canke nterere iciyumviro, ushobora kuba atari cyo, ariko urambabarira kuko ntabyo nigiye, kuko nkunze kubivuga ndi umunyepolitiki agerageza kugira ngo yegere ibintu by'Imana, kugira ngo twumve nk'abanyepolitike ingene twobana n'abo turongoye. Amen. Nk'uko nari ndabivuze, hariho iryo jambo yuko Yesu agiye kutuvukiramo, yiyambitse, agiye kwiyambika cyangwa ariyambitse uruhu rwacu rw'abantu. Bivuga iki? Bivuga ko Yesu si umuntu, apotre yabitubwiye. Yesu si umuntu, n'amajambo avuga si amajambo y'umuntu. Niyo mpamvu bavuga yuko Imana, Yesu ni jambo. Kuko Yesu si umuntu. Nimwibaze ko Yesu mushaka guhurira mu ibarabara, uhuriye mu ibarabara azoba yigize umuntu, ariko ntatabikubwira. Ariko ndibaza ko azobikubwira, ko atabikubwiye yoba ni jini. Rero Yesu ni jambo. Aya majambo avugwa ni Yesu. Aya majambo avugwa ni Imana. Ntimurondere yuko Imana ari umuntu, ko Yesu ari umuntu muzohurira ahantu. Ikindi ni uko uyo Yesu agiye kuvuka si Yesu mwibaza. Ntimwibaze ko Yesu ari umuntu. Niyo mpamvu bavuga yuko wewe Yesu umufise mu mutima n'umufise inyuma yawe. Ari nayo mpamvu wewe iyo umuntu avuye mu mubiri, iyo umuntu avuye mu mubiri, wewe ntiwongera kuvuga Yesu, kuko uvuye mu mubiri ntuba ugikeneye kuvuga ngo Yesu ngo azovuka itariki 25, ngo Yesu ngo asaba ibi, ngo Yesu avuga ibiye. Oya, kuko icyo gihe muba muri kumwe, uba uri wahindutse mwemu.
icyo gihe muri kumwe ntibongera kuvuga ibya hano ku isi. Ibi bimwe bimwe byanditse kugira bisigura, ibi bimwe byanditse bidusigurira iby'Imana, iby'iyo tuzoja, iby'iherezo ryacu. Iyo umuntu apfuye, wewe ugusabana nabo mwari musangiye mubana kiri muzima muri uno mubiri, biba biheze. Ibi byose dusoma hano muri Bibiliya biba biheze, kuko uba wavuye mu usigaye uri ipepu, fate tubivuga uko, umwuka usigaye wivuganira n'Imana, usigaye uvugana na Yesu amaso mu yandi. Ari nayo mpamvu uyu Yesu, abantu iyo ubona hari abashushanya Yesu, iyo ugiye mu bihugu bimwe bimwe usanga Yesu bamushushanya bisunze ibyo bihugu uko biteye, bisunze imico kama yabo, n'imigenzo n'ingene abantu babayeho muri ibyo bihugu. Noneho wibagiwe uti none Yesu twokwemera n'uwuhe? Ko Yesu muri Israeli ya kera bavuga ko Yesu yari umwirabure, hanyuma Israeli y'ubu ikaza ivuga ibindi ndeko Israeli y'ubu yitwumva yirirwa igwana Yesu ntego ntiyamwemera, kandi n'ubu sinzi ko aramwemera. Ababirirwa barwana sibo bari muri Bibiliya, bajya n'abandi bantu b'abazungu. Nashaka rero mvuge nti ko bamwe bavuga ati uyu Yesu asuku, kandi Yesu ari Imana yiyambitse uruhu rw'abantu. None tweho twirirwa dupfiki, twirirwa turyana dupfiki ngo Yesu wanje, ngo Imana yanje niyi. Yesu si umuntu. Niyo mpamvu ntuzovuge ko Yesu umenwe n'umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umukenyezi, sinzi ni ntawuzi nimba ari umugabo cyangwa ari umukenyezi, ntawubizi, kuko Yesu si umuntu. Yesu ni ijambo rikiza, ijambo ryubaka, ijambo ritugize, ijambo riduha umwizero, ijambo riducira kazoza. Ari nayo mpamvu iyo eveke apotre atubwira ati wewe Imana izoguha ibintu utari bwabo, izogushikana ku bintu utigeze ubona, izoguhindura mu bina biriya, kuko irya Mana izoguhindura si umuntu. Aha ndiko ndabivuga kugira ngo wowe woroherwe mu mutwe, kuko rimwe na rimwe biracanga abantu, kandi na jewe binjemo ari uko apotre numvise avuze ibintu. Yesu yiyambitse uruhu rw'abantu, si umuntu, kandi we nta kidashoboka, kuko nta limite afise, ntahafise ageza. Ibyo ashobora kugukorera naho nta herezo bifise, ibyo ashobora kugukora nta herezo bifise. Ibidashoboka byose iwe birashoboka. Arya nta majambo twebwe dukoresha kugira ngo tuvugane twebwe twigishanye, ariko iwe tuvuge ko ni Imana, tuvuge ko ni Imana gusa. Niyo mpamvu twebwe abana b'abantu tugerageza kugira ngo twumve, iyo turiko turigishanya tuvuge ngo Imana ishoboye ibi, Imana ishoboye ibi, Imana ikora ibi, Imana ikora byiza,
Imana iravura irakiza igira ibintu byinshi. Reka bijya si byo. Imana ni Imana, kuko Imana si umuntu. Imana ishoboye byose. Imana ishoboye byose. Wewe iri kuravuga ngo Imana ngo nirutunga boro wapi? Kubera iki uyilimita? Kandi Imana uyiha iherezo, uyiha intango n'iherezo. Kandi iyo Imana nta ntango nta herezo. Imana ni Imana. Imana si umuntu. Imana ishoboye byose. Nimba ishoboye byose, kubera ko wibaza ko ibyo wifuza mu buzima bw'abantu ibi bintu bisanzwe, ibi ni ibintu bisanzwe cyane, kubera iki utemera ko yobigushikana ko irabishoboye, kuko ni Imana. Noneho hari akantu kajyana nako, ukaza wumva ngo ako turagiye kuvuga kenshi ati mu izina ry'Imana ati ibi n'ibi izobigushikanako, ati wowe gusa niwizere nubimenye. Namwe muti amen. Ibi mvuga murabyumva? Mumva ndiko ndabeshi? Bati mu izina ry'Imana, nukuvuga ko yari kuvuga ati ibi ndababwiye ati mwisunge iyi ngingo. Ntabwo ngo mu izina ry'Imana, oya, ati mwisunge iyi ngingo nk'abana b'abantu. Ati wewe bizohinduka ubu mukire, ubukene bukuveko, ati igihugu gitunge, ati abashitsi. Yavuze byinshi nyakwakoze, abashimiye cyane, muvuga byinshi, ariko iyo numvirije ngakebuka rimwe na rimwe, hari ukuntu umengo ari ibintu batariko barumva, abakristo batariko barumva. Iyo muri ko murabwira ati iki gihugu kizokiri mu ntoki z'Imana, iki gihugu kizohinduka, mu gihe hariho n'abantu bashaka kuza guterera mu gihugu kugira mu migambi iyi n'iyi, hariho abatabyumva, bumva umengo n'amajambo. Iki gihugu ni icy'Imana, Imana yagifashemo icyicaro, Imana iragihezagira. Amen. Hariho akantu bandanya nibuka, abahora baza gusengera hano baratubwiye bati nyakwigendera Petero Nkurunziza ati yarasengeye igihugu cy'u Burundi, arasengera Abarundi, ati araduza igihugu kugeza agishikana imbere y'Imana. Mukoma amashiye. Iryo ni banga rikomeye cyane. Aradushikana imbere y'Imana. Naciye mvugana none ko aradushikana imbere y'Imana, icyari gisigaye ni iki? Nuko Imana yakimubwira ati mwana wanje warakoze ngwino. None si byo gahembe? None icyari gisigaye cyari kubiki? Nta kindi. Hano ku isi mission ya nyakwigendera yariheze. Nk'uko Yesu ku musaraba nawe yikoreye ibyaha byacu, aratutugana i Karuvariyo kugeza hariya ku musozi hejuru, no ku musaraba baramubamba. Mission yiwe yariheze. Imana iti mwana wanje ngwino. Aha hariho amajambo avugwa, akoreshwa, tukayavuga mugabo rimwe na rimwe kumure tukabura ingene tuyafatanganya kugira ngo twumve ikirimo mu izina rya Yesu.
ni ukuvuga ko mu izina rya zina tuninahaza, mu izina rya Yesu, si umuntu, ni izina. Twebwe no kugira ngo tubandanye dufatanya ibyiyumviro dushaka n'ibyifuzo byacu, kugira ngo tubifatanye n'umuntu cyane tubifatanye n'Imana. Ariyo mpamvu tuvuga mu izina rya Yesu, mu izina ryiwe, uko ameze kose, ariko kubera ko atari umuntu, reka tuvuge mu izina ryiwe. N'uzovuga itariki 25, twebwe tuvuga ngo ni Yesu. Mugabo wewe uyo muntu azovuka si umuntu, nawe uzobona hanze ariko aratembera. Uravye hano hariho umusaraba, hano hariho umusaraba. Wobaza ati kubera iki atariko Yesu abanje? Urya musaraba ni ikimenyetso cy'Imana, Imana yacu, ko twayibabaje tumubamba ku musaraba kugira ngo dushobore kubaho. Mugabo harya ku musaraba nta muntu ariko, kuko si umuntu, Imana ni Imana. Kirya rero ni ikimenyetso kitwereka ko iyo Mana turi kumwe, iyo Mana iturimwo twebwe mu mitima yacu. Yesu agiye kuvuka, nagiye kuvukira hanze, avukira mu mitima yacu, kuko Yesu si umuntu. Muriko murabyumvaga yego? Numva ntabumva ko ndiko ndabakomeretsa, ntacyo ndiko ndahimba, ndiko ahubwo mbafasha kugira ngo mwumve ko Imana muri kumwe. Ari nayo mpamvu gusenga Imana ari ukubikora iminsi yose, nk'uko umuvyeyi agaburira umwana wiwe, namwe aba umuvyeyi wacu Yesu Kristo, cyangwa tuvuge Imana yacu, dutegerezwa kwama tuyisaba kuko turi abana bayo. Sivyo none gaye? Dutegerezwa kwama tuyisaba, ni itegeko, kuko umwana abeshwaho n'abavyeyi. None wowe kwitandukanya gute n'abavyeyi kandi nawe ataco wishoboje? Ni ngombwa. Aha batubwira bati umwana na se, umwana n'abavyeyi barafatanye. Natwe rero dufatanye Imana yacu, Imana itugaburira, Imana itubeshejeho, Imana itugirira neza. Amen. Iyo dusaba rero Mana tugirire neza, wowe umenga uri kuravuga, umenga uvugira hanze, ubwira ngo umuntu ari hanze. Oya, Imana muri kumwe. Iyo uri kurasenga rero, ndashima abavuga bati humiriza, nuko nturabe hanze, nukugira ngo humiriza banze ushobore kwikonsantra, kumva ko ushoboye kwegeranya ibyiyumviro mu mutwe kugira ngo ugaruke. Hari icyo bita mu Gifaransa aseze mu Gifaransa, bivuga yuko wewe umanuka, uva inyuma umanuka muri wewe, uva inyuma umanuka muri wewe. Aseze ni ukuvuga ko iyo uri kurasenga humiriza kugira ngo ushobore kwitandukanya n'ibintu hanze bishobora kugusamaza, ushobore kwikonsantra, noneho umanuke muri wewe. Muriko murabyumvaga yego? Shobora ndiko navuga ibintu bitumvikana. Humiriza wewe, ureke ibyo hanze, witandukanye n'ibyo gusamaza, noneho ushobore kubona ingene umanuka muri wewe. Umanuke muri wewe, ushike mu bugingo bwawe, niho Yesu ari.
kuko Yesu nibwo bugingo, Imana ni bwa bugingo. Umushikire umubwire, numubwira muri wewe muraza kuganira, ku buryo ibyo uza kumubwira Imana biva wewe none ingene uza kubivuga. Ashaka kubivuga nabi nk'uko ushobora kubivuga amajambo meza Imana ikunda. Ari nayo mpamvu batwigisha muri cya gisabidaro wa twese cyane muri Bibiliya, reka mu mabiri atandukanye batubwira bati gusenga gusaba nuko bigenda uku, ati wewe niwicishe we ibintu byinshi cyane ingene wuteza kwigenza nk'umwana w'Imana. Aha muri Bibiliya tubwira ingene wo kwigenza nk'umwana w'Imana, kugira ngo noneho ushobore kugira ihuriro na Yesu n'Imana ikurimo, kugira ngo bikorohere yuko numanuka ni nk'umuntu aca mu inzira iharuye cyangwa ibarabara imeze neza, ukaba urizi ucumanuka kubera kubona imeze neza. Izi nyandiko, iyi Bibiliya n'inyigisho zose zitangwa ni nko kuguharura ibarabara kugira ngo rigushikane, rigushobore kugufasha umanuke muri wewe. Amen. Urambwira ko hari aho nibeshe, ntimuti urambwira uti hagarara mwumvise nibeshe, kuko ibi ndiko ndavuga ntabyo nateguye, niyo mpamvu ushobora kwibesha. Ariko ntimutinye kumbwira ati n'ikindi gihe wontelefona kandi uti hajya ahantu imutama, hajya ahantu mwaribeshe, bivuga uku bimeze uku. Ariko rero aha iyo bavuze bati uri umwizigirwa, hariho abumva umengo jewe ndi hano hakaba n'Imana hariya, Yesu wanje ari hariya, ukamengo turatandukanye, ukamengo nta hantu jewe Imana iri hari kwirandaba, icyo ndiko ndakora nigaragura ngira gute. Ati none hagati yacu wewe uri umunyamafuti, wewe ushobora kuba umwizigirwa cyane, wewe ibi n'ibi. Eka uri umwizigirwa wawe, uri umwizigirwa w'Imana, kuko Imana ikurimwo. Uri kurasenga rero hindura, uramwihweza umwana bebe yakivuka, uramwihweza nabyo mvuze, uramwihweza bebe akivuka, ugende umuraba, ugende umwihweza. Ibanga ariko ubuhinga bwarabyerekanye. Iyo mpamvu mvuze nti sishatse kubivuga cyane, iyo mpamvu mvuze nti ujya mwana wowe ubona ushobora kubaza ko atacyazi ibyo umukorera. Enda bahe akarero gatoyi, umwana iyo akiri mu nda ya mama wiwe, ukaba ari mama ukunda gutamba, ukunda umuziki, ukunda kumviriza umuziki, umwana wumva mu nda ariko arigaragura nawe ariko aratamba, sibyo? None wumva ibintu atabizi. Ako ni akarero gatoya, rwa mama murabizi. Iyo wowe ushavura ufise umwana mu nda, ukaba ufise ingorane, zijya ngorane hari gushavura birashikira bebe arabyumva. Kuko umwana ari mu nda biza bimeze nk'amacumu, zijya ngorane wowe ufise bihinduka ibyo bita ama vibration, biza bimeze nk'amacumu, ku buryo aragira ubwoba, akamenya ibihe byiza, akamenya ufise ingorane uri mama. None wumva ivyatsi bingana iki? Mugabo wewe iyo avutse uvuga ngo mwana batahariya kiragute umwana bebe
abantu bazamuhanahana akivuka, bebe arabimenya kuko ntakoresha amaso ntabona, ariko arakoresha amasansi yiwe très développé, afise ukundi kuntu akominika, ukundi kuntu amenya nk'umuntu w'impumyi, ukundi kuntu amenya ibiriko biraba hanze. Ndashaka kubisigura kubera ko atarahaja, mugabo abifata nk'ibintu bimuryohera cyangwa ibintu bimumerera nabi. Muri izo nzira zibiri honyine, uwumufata neza aramwumva, uwumufata nabi aramwumva, uwumufatana ishapu cyangwa inzigo aramwumva, kandi ari bebe ajya kivuga, akumenya we kuri mubi, akiri mu ndani ati uyu mama ha yavuka no nashitse hanze, akumva ukuntu uri kuramufata n'intoki, ha ati isi nzoyigorerwamo. Amumenye rero ajya mwibaza ngo umwana ni umwana, umwana ni umwana. Umwana yavukanye n'Imana, yoba kutatabyazi kandi Imana bavukanye, Imana bari kumwe. Mwebwe hajya muri ko muramubatiza, ntimumushyira mu Imana, kuko umwana yavutse ipepu impebuza z'Imana arazifise, nizo zimubeshejeho. Nta yindi Mana rero mumuhaye muri ko muramubatiza, oya. Kurya ni nko kumwakira, nko muri hano muri Israel Church ukamubatiza, nuko tukwakiriye mu muryango, mugabo ntimumuhaye Imana kuko Imana arayifise. Sibyo none gaye? Ndio. Hari uca ngo tutakwakiye muri ino dini, muri ino shengero, uzobura umupagani, uranguha. Umupagani gute? Kandi Imana twese turema kumwe, ikatwese ikadushiramo impemu yayo, kandi n'ugupfa dupfa kumwe, kuko ya mpemu yayo y'Imana, Imana irayirekipera ikayitwara, ari icyo kibiri cawe gasigara hariya mwisi. Rero kwibaza yuko umuntu n'umupagani kandi Imana imurimwo, Imana imurimwo, ivyo ni ibintu by'amadini, ivyo ni ibintu by'amadini. Ibintu kwita umuntu ngo ni umupagani, ni uravye ishengero uburimwo, ni uhereye ku ishengero wowe uburimwo, ukavuga uti wenda gutandukanye n'abandi, uvuga uti wowe nk'uko nawe usenga hano, ugiye ahandi bakugira ngo uri umupagani, kubera ko batakubona iwabo. Mugabo Imana kubaho honyene, Imana turi kumwe, mugabo kugira ngo bakwigize mu idini barakwakira bakakubatiza. Kubatiza bagashaka kugira rero n'ibyo utegereza gukora kugira ngo wisunge muri iryo dini, nabyo tubisoma muri Bibiliya. Akindi bakubwira mugabo nta Mana baguha, kandi nta niyo birukana. Reka wewe kubatiza ni nk'icyo umuntu yokwita mu Gifaransa la socialisation, kugira ngo umuntu umwana bamwakire hambavu y'abandi mu idini y'ineyi. Reka ibyo ndabireke, reka karagaciyemo, reka mpereze hano tubifuriza
zororonerwa muri iyi minsi myiza. Tubifuriza cyane cyane kwakira uyu mwana w'Imana aje kutwereka ko hari ikintu cyabaye kitari cyiza, ko wowe wohinduka kugira ngo noneho nka bebe, nawe umere nka bebe, uhinduke usayangane umere nka bebe. Nijya nayo ni imaje, kuko urya Yesu wa bebe urya ntabaho nta bintu mubona ko aratembera mugabo nima kugira ngo wewe uhinduke usayangane, kuko urya bebe amaze imyaka myinshi muri wowe, imyaka idaharurika. Utse rero mwakire neza uwo bebe, nako n'Imana yigize umwana w'umuntu. Utse mwakire neza, mumwitegurire neza uburyo nkuko nabisabye nabivuze. Subiramo cyangwa kwigendera, nabavugiramo natuvugiramo, muzoce mushyiraho telefone ya communication, muza muvugiramo nawe kugira ngo muganire. Imana ibaheza neza. Imana imaze gushikirizwa n'umubyeyi wacu w'iteka, ubwiriza impundu Imana yamuturungikiye ikamuzana kuri uyu musozi. Tunakengurukire urwego rujejwe ibiro by'inama nshingamateka rwamara umuherekeza muri protokole yiwe, rugatunganya ingendo ziwe zimushikana kuno musozi. Nabo nyine tubashimire baza barazitunganya zigana hano hino, naho atari ukwikunda kwa mwana abona umubyeyi byoryoha. Agatelefone kabona bazoduhamagara mu ijoro zatuneze batuba tubyaraje. Rero turabipfurije nyine iteka kurangiza umwaka mu mahoro, usozera umwaka ugatangura uwundi mwituze, mu munezero, mu mugisha no mwishimwe. Imana ishobora byose yiriho kandi yamye izokwamaho, ibamize ku inyonga zayo. Mubyeyi wacu nyine iciboro turamwipfurije nawe Noheli nziza n'umwaka mushasha mwiza. Imana muzigamane n'umuryango, muzigamane n'igihugu yamujeje, muzigamane n'ibikorwa byose mujejwe ku murango no mw'ijoro mu izina rya Yesu. Turabipfurije rero kurama no kuramiriza mu bikorwa. Mwami Imana azobane namwe, turabiteze kuri Noheli, turabiteze kuri Bonane, turabiteze kandi wanyu niyo wacu. Tubahaye ikaze, turabashimiye. Kadurembe karimbo ko gupfa ko gusenga. Isimambu yopfurimba numbanusuye amashimwe zukuru iteka yakoze
byacu mu ijuru, duha Imana yacu icubahiro yatuzaniye abashyitsi, ikatuzanira umubyeyi wacu nyeniteka hano kuri uno musozi. Natwe yaraturinze iratuzigama idushikana muri kino kibanza kuri uno munsi. Yatubwiye amajambo akomeye ngo igiye kudukorera ibirengeye kure ibyo yakoreye abatwitambuye imbere, mbere bizorengera ibyo yakoreye Aburahamu na Isaka na Yakobo, kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Ni muri izi mpanuro z'umubyeyi wacu nyeniteka turangirije ko turacyafise iminsi ibiri imbere yacu idusaba kwitunganya kugira ngo umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu ze tuwuhimbaze utagira agasembwa n'akarabaga, dufise ubuntu bw'Imana bugeretse ku mwebwe. None tuzamuye ibiganza mu gusenga, arimo no gusabira imbabazi umuntu wese ari hafi cyangwa ari kure yifuza gutunganya ubugingo bwe muri kino gihe. Data, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, turaguhaye icyubahiro mwami w'ijuru n'isi, turaguhaye ishimwe Mana udukunda kandi ugatwitwararika. Waragize neza urinda igihugu cyacu, waragize neza urinda indongozi zacu, waragize neza urinda Sebarundi, waragize neza urinda nyeniteka, wararinze inzego zose z'igihugu. Uyu munsi turi bazima kandi igihugu cyacu kiri amahoro. Wararinze ishengero mwami mwiza, wagize neza kudukoraniriza hamwe kandi wagize neza kutuzanira abashyitsi. None abashyitsi bacu turabasezeye amahoro mu izina rya Yesu. Turasabye marayika wo kujyana n'abantu mu ngendo aje kubaherekeza batarakura ibirenge hano, abitangura imbere nk'umwungere, inyuma nk'umurongozi, mu kujya no mu kubamvu umugenzi wo hafi. Mana, urarinda igihugu cyacu mu nzira zose, urarinda inzego zacu mu nzira zose, kandi urarinda ishengero ryose mwami. Urazoduha gushikira muri Noheli mu mahoro, kuba muri cya gikorane gisozera umwaka cya nyir'icyubahiro nacyo turagisengeye. Za nama zose zigitegura turazisengeye kugira ngo ujya munsi uze umunsi wishimwe koko bivibwina mu mitima yacu. Urahezagira kino gihugu, uhezagire kino gisagara, uhezagire no shengero, umwe wese mu byo azokora. Umuyaga w'igihugu uzomuzanira umugisha uva iburasirazuba, iburengerazuba, iburaruko n'ibumanuko, azabona ibyiza atabandi bigeze kubihabwa. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Imana ibahezagire. Mbega twagira aho tugasezera umubyeyi wacu, tumwipfurize umugisha na Noheli nziza n'umwaka mwiza mushasha mu izina rya Yesu.